umwanya uhambaye, katika muda ambao si wa kawaida, umwanya wo kumva ijwi ry'Imana, katika muda wa kusikiliza sauti ya Mungu. Yavuze rimwe izuba rirabaho, alisema mara moja jua na likakuwepo. Yavuze rimwe ukwezi kurabaho, alisema mara moja na mwezi ukatokea. Uko yarari ejo niko ameze uno munsi kandi ko azokwama ari. Gisi alivyokuwa jana ndivyo alivyo na ndivyo ataendelea kuwepo. Izina ryiwe ni Yesu Kristo. Jina lake ni Yesu Kristo. Ari hano kandi agomba dukorere. Yuko hapa tena anataka kututumikia. Jambo j'Imana liravuga ngo nahamagarira abayakobo ubusa. Neno la Mungu linasema sikuitia Imana itumia abantu ibigomba kubakorera. Kati Mungu anaalika watu. Ndatuye yuko no mugoroba uza kubona ivyo utigeze ubona kuvuvuka mu izina rya Yesu. Ninakiri kama jioni ya leo utaona venye hujawahi kuona kwa jina la Yesu. Ndatuye yuko maso yawe agiye gucika maso ya Yesu kuri no mugoroba. Ninakiri macho yako yenda kufanyika macho ya Yesu jioni ya leo. Ibiganza byawe bibiganza bya Yesu cyuzokora ko cyose Yesu agikoreko hamwe nawe. Mikono yako kitakachogusa chote Yesu akitumikeko. Umura we urushe uremerewe birara sashimwe uyu yaje ari mu myi kuva ku wa kane. Profete Joshua aje kumusengera none arabona Yesu ashimwe. Ndanezerewe nari maze iminsi 3 ntabona. Nafashwe n'igitero kandi nahora mbona. Nari maze iminsi 3 ntabona. Nukuri ndashimiye Imana kubona isubiye kunkomeza nkabona. Narifise intuntu nyinshi y'abana biwanje batoyi narifise. Narifise akana kakanyamwema kari gafise intuntu cyane kari gafise imyaka 3. Kabonye umuntu kaguma kabwira abantu uti mama aragwaye ntabona. None ndashimiye Imana umukozi w'Imana asengeye. Imana igumusiga amavuta, igumurobanuza amavuta n'abandi bazobone iby'Imana inkoreye. Imana ihabwa icubahiro. Amashibeshi kuri Yesu.